Sinsubiri nyuma cyane. Nisirudi nyuma tena. Ahubwo ngomba ngende mu ijambo ry'Imana. Nataenda kwa neno la Mungu. Icyo ngomba guherako. Ile nataka kuanzia hapo. Ningene Satani. Jinsi shetani. Uinga Satani akoresha. Ujuzi shetani atumikisha. Kugira ngo azimize abantu. Ili apoteze watu. Ujanja. Strategy yiwe. Ujanja wake. Umenye neza ko Shetani. Mujue vizuri shetani. Hagazotsi mbona kubona. Hata kuja hivi. Aragerageza kwinyegeza. Anajaribu kujificha. Kugira ngo azimize abantu. Ili apoteze watu. Yesu adufashe cyane. Bwana atusaidie. Kugira ngo azimize abantu. Ili apoteze watu. Akoresha inzira zose. Anatumikisha njia zote. Yaba Shetani yazari Shetani. Kwa shetani akujaga hivi waziwazi. Bari kugwa mu buzima. Watu wengi hawangelipotea. Mugaba kubera yinyegeza. Kwa kuwa anajificha. Hakaboneka utariwe. Kana si yeye. Mara makigira umwiza. Mara nyingine anajigeuza mzuri. Nico gituma abantu bariko barazimira. Ndio maana watu wako wanapotea. Kandi nico gituma na Antikristo. Ndio maana mpinga Kristo adashobora kuzoza amenyekana. Hata kuja naonekana hivi. Azoza mwibanga likomeye. Atakuja kwa siri. Iyo niyo nyigisho tugiye kuyijira. Ndio mafundisho tunaingia ndani. Ujanja. Satani Shetani afise ubujanja bwinshi. Kuna unafiki mingi. Reka dusome Itanguriro. Acha tusome kitabu cha Mwanzo. Igice cyaho cha 3. Sura ya 3. Gushika 3 kuri 3:4. Murongo wa 4. Mstari wa 4. Mbere n'umurongo wa 5 hadi udusome. Hapo wa 5 mtu atusomee. Ubangutsi kwa haraka. Wahabonye dusome. Mwenyewe unasome. Uko icyaha cyaje mu isi. Ariko iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko. Mugerageze kumuha mikrofone kugira ngo azana dufashe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Amen. Amen. Tukomera amashi umwami wacu. Shangilie Bwana tumakofi. Haleluya. Amen. Niri jambo jima. Ni hili neno la Mungu. Shetani igihenyeza kwenda ujya mugabo. Akuja kutanganya na mwanamke. Nabo yaje mubarira. Akuja kumwambia hivi. Ukuri kose. Kweli kabisa. Biblia ivuga Biblia inasema hivi. yaje mu buryo bw'ubujanja. Akuja katika hali ya ujanja. Abwira ujya mugore ngo akakuwa mwambie mke wako. Nankana. Kidogo. Bega. Je, nityo ni kweli Imana Mungu yarababujije amewazuia kujya kuri kile kitu wakataza kula ile tunda? Umugore atenga Imana yakujije. Muka akasema kweli Mungu alikataza. Inzoka atumviriza. Nyoka akasema sikia. Hajja yarabahenze. Pale amewadanganya. Lakini yase yuko amekataa kija kitini makija kula kwa ile tunda. Uzoca mubona nk'Imana. Kwa kunaona kama Mungu. Kagira basabona kwa macho yako. Ico gituma Imana ndio sawa Mungu yababujije aliwazuia kija kujya kuri kija kula katika ile mti. Oyandi majambo. Kwa maneno mengine inzoka ihenduye umugore. Nyoka ikamdanganya. Uwo mugore yumvise yuko Mungu aliposikia yabujijwe ico giti alikatazwa hiyo mti. Akiriye yoca abona Kila atakufa akacamera nk'Imana. Akakuwa sawa Mungu. Uyo mugore acarakije. Huyo mke akapita na kule ile. Iyo nzoka Hiyo nyoka iramuhenze. Ikamdanganya. Yesu adufashe cyane. Yesu atusaidie. Imana yamweretse ibyiza. Mungu alimuonesha inzoka. Nyoka Yamweretse ibyiza. Ilimuonesha vizuri. Ntiyigeze imwereka alimuonesha ukuri kw'Imana yavuze. kweli ya Mungu alisema. Hapana. Yamweretse alimuonesha niyajya kuri kitabu kwa ile matunda. Abona ibyiza gusa. Akaona mazuri. Ujya mugore yumvise ibyiza. Mke aliposikia mazuri. Tumaja kujya akaenda kula ile. N'uyu munsi. Na leo abantu bashibukuwa. wengi kwa bere kw'ibyiza. kuanguka wanaonekana mazuri. Bere kw'ibyiza. Wanaonesha mazuri. Cyane cyane mu byaha bitoba. Zaidi kwa dhambi. N'abasambana. Na wewe unaenda kwa uzinzi. Abantu basambana cyane cyane ku bagabo n'abasore. Wa vijana wanaume na muslimu hakuna siku moja akubwira yuko akwambia hivi mugiye gusambana kwa mnaenda kufanya uzinzi akwereka urukundo anakuonesha upendo tabura kuguha amafaranga anaenda kupa pesa akubwira ko azokutwara anakuonesha atakuwa cyane cyane ku bakobwa zaidi wasichana imisi yose siku zote bagiye kugukoresha icyaha wanaenda kutelesha sana akubwira ngo ndakukeneye akamena kuita uzombera umugore utakuwa mke wangu ngomba ko tuzoba nataka tuishi pamoja ukabona ko muzoba unaona mtoana kandi muri we kanda atakuwana kuri unapoana na
ubuhinga bukomeye unafiki na ujanja kwa abantu bazimire ili watu wapotee. Nani tufashe sana Bwana tusaidie. iganzo kiramubarira ngo erega Imana Mungu yanse amekataa uzogira masabona utakuwa na macho ya kuona moja kuri kijya cyawe moja mumera k'Imana utakuwa kama Mungu. Nani gushoboze Bwana kuweza kumenya ubujyajya bw'abatayimo ujua ujanja Nani gushoboze kuweza kumenya ubujyajya bw'abasatani unafiki wa Nani gushoboze kuweza kumenya ingene shetani shetani akarahenda abantu ibandanganya watu. Nani dufashe cyane hari ubujyajya buteye ubwoba na unafiki wa kuko unatumiza abantu benshi unapoteza watu wengi. dusomere mu Bikorino ba kabiri Someka katika Wakorintho wa pili. Abikorino ba kabiri 11:3 Wakorintho wa pili 11:3. Urupapuro rw'amajana 29 mu isezerano rishasha. Ariko ndiyubara yuko nkuko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo Ujanja wake kumbura ibyiyumviro byanyu byokoshwa mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu bya Kristo. Imana tubabarire cyane Bwana tusaidie. nkuko yanzoka Kama vile lonyo yakoresheje ukwiyorobeka kisha ujanja. Pawulo avuga ngo ndiyubara Sema na ndafise ubwoba yuko namwe muzohendwa mugasanga mwarataye ukugororoka ukwezwa kwa Na kutakasa abantu benshi cyane watu wengi barataye ukugororoka wamepoteza barataye ukwezwa kubera ubujyajya sababu ya shetani agenda ashira abantu rafiki shetani anakaa ndani ya watu. Pawulo asanga afise umubabaro Paulo anakuta uko na huzuni. aravuga ngo ndafise ubwoba Eti nachelea uko huko. yanzoka yahenda Adamu na Kwa Eva nyoka mdanganya namna uko hiyo. namwe abantu bo mu Na kigihe nyinyi watu wa leo muzosanga mwarataye ukugororoka umepoteza haki. hariyo abantu benshi uyu mwana Na watu wengine bataye ukugororoka wamepoteza haki. Shetani arakubarira ngo anakwambia hivi, senga omba, birimba imba, china teza, tenda yote. Lakini usitubu. Enda kwa mambo yote. kiyanibuka Itakuvuka. ingene Farao Sisi Farao yabwiwe aliambiwa, yagiye Mose alimwambia Musa Israeli na Waisraeli, aravuga ngo nimugende nendeni ariko ntimuje kure lakini msifike mbali. ndamushikanira Imana yawe Ili mtolee Mungu wetu. ndamushikanira Imana Mwende mtolee Mungu ariko wetu. ntimuje kure Lakini msifike mbali. Yesu adufashe cyane Yesu atusaidie. Imana dutabara Bwana atusaidie. ntimuje kure Msifike mu mbali. mpemu Mna kiroho. ntimuje kure Msifike mu mbali. masengesho Kwa maombi. ntimuje kure Msifike mbali. shetani arakubarira Shetani akwambia, wowe umukristo nayo Mkristo yatizwa no mu banzi benshi umebatizwa kwa maji mengi. ariko Lakini ntusenga amasengesho kwisonzesha usiombe maombi ya mafuta. kandi nugende gusenga Na ukienda mu kuomba masengesho maombi, ariko lakini ntiwatura ibyaha usikiri zambi. niwabikora Ukifanya wowe hivyo, wisengere gusa wewe ujombe tu. nta ngorane Hakuna shida. ugasanga umuntu yasambanye n'umuntu Umeshazina akaca mwingi. hariya Anakwenda Imana mbali. yanje Mungu wangu. ungirira imbabazi Nirehemu. urazura Imana yanje Unajua nacumuye nimekosa ngirira sana. neza mu Nisamehe. izina rya Yesu Katika jina la Yesu. Amen. Amen. urabesha Unajidanganya. urabesha Unajidanganya. Urabesha. Unajidanganya. icyo cyaha Iyo zambi. kizokuguma ubwome aho uzoca hose kizokuguma utaciha Kama uja nutaciha kama ujakiri nutaciha kama ujakiri kizokuguma itabaki juu yako. kwihana niki Kutubu ni nini? kwihana n'ingingo umuntu Kutubu ni nini? Uamuzi mtu anashika mu mutima moyoni, ukazinuka ikintu unakata kitu, kumva ko wakoze unakosa unasikia umekosa kitu, afata ingingo ku gihebe unapata uamuzi wa kuacha, afata ingingo ku gihebe unapata uamuzi wa bivuye mu mutima inayotoka moyoni. umaze kumva Ulishasikia umubabaro uzuri w'icyaha ya zambi. ukacubuga tuhereza Tangu wakati ndagihebye naacha, mugabo rero lakini ntibiherera haitashia. bageje gufata ingingo Ukishakamata uamuzi, ufata ikindi unakamata ingine, ntabwo ya kabiri hatua ya pili, kurondera umukozi w'Imana tafuta mtumishi wa Mungu kugira ngo wature icyaha kusudi ukiri hiyo zambi. wature iki Ukiri nini? icyaha Zambi. niba ugomba kumaramaza shetani Kama unataka umwaibishe niba ugomba mpemuje Kama unataka ko yinjira mu mutima wawe utegerezwa kwatura icyaha fakiri zambi. abantu ba satani Watu arabahenda Shetani na bagakora ibyaha wanatenda ntibabyature bakabigumana Wanaishi nazo, bakabisengana wanaomba na bakabiririmba wanaimba na bakisengera gusa wanajiombea. pasiteri niyahaguruka agasengera abantu muri rusange bizoba biheze Vitakuwa vimekwisha. umviriza Sikia. wafashe ingingo Umekamata yo gutsindwa wa kushindwa ko wakoze icyaha kwa umetenda dhambi. ariko hari ikigira kabiri Lakini pana jambo la pili, kwatura icyaha ni kukiria dhambi. kwatura icyaha cyawe Kiria dhambi. ni ukumaramaza satani Chasse
mara mazande kuaibisha nani? Nukuvuga iyo utatuye Ni kusema kama ukiri ari akabangu bumubiki. pana siri mambo ya shetani. Kandi ijwi ryo mu mutima Tena sauti ya moyoni izoguma ari kugira kuri itaha. kuna kushutumu wa kutubu. Utatuye. Kwa kukiri. Nimba barasambanye. Kama ni uzoguma wumva ijwi. Utukona sikia sauti. Ariko Lakini barasambanye. ulizini. Naho usenga. Barasambanye. Naho ukorera Imana. Hanuna mtu barasambanye. Naho uririmba. Barasambanye. Ariko ni wagenda kwatura. Ukienda kukiri. Hari n'abantu baja kwatura bagana. Pana watu wengine ni wanaenda kukiri. Igihe kimwe Siku moja. ariko ndavuga ubutumwa. Nilikuwa nahubiri. Ndahamagara abantu ngo bafukame. Nita watu wapiga magoti. Mbona abantu barafukama. Watu wanasujudu nikaona. Ijwi rambwiye. Nikasafiri na Mbona abantu bafukame. Tazama watu Tambona hari abafukamye. Nilikuwa mimi napiga magoti. Tambona hari undi ufukamye. Na wengine anafanya hivi. No mzuri avuga ngo hera abaza Sauti wale wengine wanapiga magoti. Nikawatazama. Murabona ingene bafukame. Unaona sura sujudu. Mbona bafukamye ko? Na sujudu kweli? Ateka. Hapana. Ndabona tu mukoko mbona bafukamye bo. Naona nasujudu wote. Nani anga ngo gende batuja ngo Mbele mtu anafanya goti chandaza ndamwegera. Kaenda nikamsogelea. Ati wewe kufukamye Unapiga goti moja hivi. Imani gukorera. Unataka mwafuteni. Urumva. Imani babarire. Mungu alikuwa anifuje kusamba. Alikuwa anatamani kuzini. Nikamubwira ati sawa none wumvise ko watsinzwe. Wewe umesema Ateko cyane. Ndio. Cyane musengere. Niko ndamusengera. Kugira ngo Imana imubabarire. Ili mwamurudie. Ubuzuri mubwire. Kaza utile. Warakubesha. Anakudanganya. Ngo yipfuje. Hakutamani. Icyaha arakibatije. Izamya alibatiza. Warachoroheje. Wahubwo yarasamba. Lakini alizisha kutamani. Nikamwambia wewe. Kumbesha. Unaona Karashi ukatse winatanganya mtu watanye mwanya wiyi. Ushasoma kutuma wigubira hali Ungebaki kule mbele. Woli zile ko wituje. Unasema ulitoyogo pasiti. Yomani babarire. Mwanzo nari nati. Nilikuwa nimeogopa. None wo yihanye koko. Sasa wewe alikuwa alitubu kweli? Oya uwo muntu yababarire. Huyu mtu alikuwa amesamehewa. Uwo muntu yababarire yumvise amesikia yumvise umubabaro w'icyaha. Na huzuni ya dhambi. Reka nakubarire. Acha nikwambie. Ushobora kuja kwihana. Aweze na icyaha dhambi. Uri kunatwenga. Wewe uko unacheka hivi. Hagiye havuga umwanya wo gusenga. Pale na wakati uko. Icyaha ni kibi. Dhambi. Icyaha kirababaza. Icyaha ni shano. Icyaha ni urupfu. Icyaha. Yo! Iyo numvise ko nakoze icyaha. Nibuka yuko Imana ibona ikivume. Ndabura amahoro mu mutima. Ntagira agahinda. Ntagira amarira. Menshi cyane. Machozi mengi. Tuzona abantu. Utona watu. Bariko baratwenga. Wapona cheka. Murako nasambanye. Agatwenga. Yo birababaje. Inahuzunisha. Bazukwihana. Yesu kutoka. Oya! Icyaha kibabaza umuntu mu mutima. Icyaha giteza umusonga mu mutima. Icyaha. Ubundi uriko ugiye kwihana icyaha. Ushobora kwihana icyaha uriko uratwenga. Ntabwo burage. Urupfu. Ushobora gutwengera urupfu. Ushobora gutwengera urupfu. Ikintu kiriko kirakujana. Uri Gehenomu. Kiriko kiragabanya iminsi yawe. Kiriko kirakujana ahantu mu byago. Ariko Shetani yereka abantu yuko ari bisanzwe. Akabereka yuko ari ibintu bya burage. Akarenza ko iyo ni strategy. Kuko n'ubuhinga Shetani ariko akoresha. Abantu bagume basenga. Kuko batababazwa n'ibyaha. Umubabaro ukomeye cyane. Icyaha kizotuma abantu bajya mu muriro. Icyaha kigutandukanya n'Imana. Ukagikora kandi mukagenda utwete. Iyo ni ujanja wa hashinga kabatari. Ni ujanja wa mapeka urakora mu gihe munsi. Tunatubika katika hiyo wakati. Andabisho no munsi nta haleluya. Tuelewa kuna haleluya. Kandi ayo nkeneye. Nayo sitaji. Ariko nkeneye kutabara. Ndabizi nkeneye kubohoka. Ndabizi nta muntu yomira kibindi. Cyane no bariko baratera urushinge. Bariko baracumita. Ngatwenga nezete. Oyaye. Arashingiriza. Kubera bariko baramia. Nagomba nakubarira. Nene data. Icyaha n'urupfu. Icyaha. Icyaha ni ibyago. Icyaha kigabanya iminsi y'ukubaho. Icyaha kigutandukanya n'Imana. Icyaha n'abagorwa gituma mpemu yeragera. Icyaha kikujana ahantu kugabanya iminsi yawe.
inahuzunisha. Strategy. Ujanja. Shetani alikakoresha. Shetani kwa anatumikisha. Abashengero usanga yuzuye. Makanisa unakuwa na jamaa. Usanga arabasanga. Unakuta wengine wazinzi. Shengero usanga yuzuye. Kanisa linajaa. Usanga ari mborerwa. Unakuta wale Shengero usanga yuzuye. makanisa zinajaa. Umuntu wese akabaho. Mbere agashipa imbere. Anaweka mbele. Ukabona baramwemera. Ariko umunyabyaha. N'umubabaro. Birashoboka. Birashoboka kuguha icyubahiro. Ariko jyawe n'umuntu. Mbega Imana ikubona gute? Mbega nzo kujyana he? Ndashobora kukugira neza. Naguha icyubahiro. Nagukunda. Nagutaka amashumba. Nakunezereza. Ariko niba uri umunyabyaha uragowe. Ibyo ndagukorera bifise igihe gito cyane. Ariko Imana yogukorera n'iby'ibihe bitazoshira. Ubaha Imana. Tinya Imana. Korera Imana. Ubaha Imana. Tinya icyaha. Witandukanye n'icyaha. Strategy yo muri iki gihe. Shetani yereka abantu ko bakiri imisi Anesha watu siku zao ni nyingi. ubujyajya. Uyu ujanja Imisi miremire. siku za kuishi Bazopfa hawatakufa. Ukajyana umuntu gupfa yapfuye. Unaenda kuanga mtu Ukamushingura. unaenda kumzika. Unarudi. Wo kumumenga. Unafikiri Uracana ibihe birebire. siku nyingi Kandi urupfu rwakwegeye. Iko karibu. Icyo gituma abantu batiha. Ndio sawa watu Tena nibe shetani. Ababwira ko atangora. Anamwambia kuna Bakorera Imana. Bavuga ubutumwa. Baririmbe. Babyine. Basenge. Mugabo nta ngorane. Baracariho. Oya. Misi yawe ni miki. Siku zako zimefupizwa. Niko ndavuga strategy. Niko nasema Utango buhinga. Au ujanja. Shetani ariko arakoresha. Shetani kwa anatumikisha. Mukozi mizaba. Kwa kupoteza watu. Dufashe. Bwana tusaidie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Yusomye hariya muri Korinto wa kabiri. Kwa Korinto wa pili. Igice cyaho cya gatatu. Sura ya 3. Koya kabiri kuri gatatu ku 11. Mbili Havuga ngo ntimuhendwe. N'ubugunge bw'umugwana. Na ujanja. Ntimuhendwe. N'ingene Shetani ariko arakoresha. Abantu benshi baramaze guhendwa cyane. Iyo usomye hepfo gatoya usanga hari amajambo avuga ngo kuko Shetani yigira umumarayika w'umucyo. Anajigeuza maikani. Dufashe cyane. Bwana tusaidie. Yigira umumarayika Anajigeuza. yigira umumarayika w'iki. Anajigeuza. Umumarayika w'iki. Anajigeuza malaika wa Abantu Mungu. b'iki gihe Watu wale barigira abamarayika wanajigeuza w'umucyo. wanajigeuza Mani dufashe cyane. Bwana tusaidie. Yigira umumarayika w'umucyo. Anajigeuza malaika wa Mungu. Ndagomba gushika ahantu Nataka kufika havuga ibijyanye na Antikristo. Anasema huwa Antikristo umpida ibikorwa byiwe kazi zake. yigira umumarayika Anafanya w'umucyo. malaika wa nuru. Aho rero haragoye. Hapa sasa ni Yigira umumarayika w'umucyo. anajigeuza malaika. Ikizokwereka Kile kitakuonyesha abakozi ba Shetani watumishi wa Shetani. cyangwa abavugishwa n'ibinyoma Wajumbe wa uongo. cyangwa abakozi b'Imana Wajumbe wa atari ukuri. wa kweli. Hari ibintu bavuga Anakuwa na hari sema. ibyo batavuga. Na kenyewe wasemi. Yigira umumarayika wiwe. Wanajifanya malaika. Uzosanga abakozi b'Imana benshi Wa Mungu kama mimi. bahera ku wa mbere Wanaanzia Ijumaa bagafata ku wundi wa mbere mpaka Jumatatu. bavuga Imana. Wanasema Mungu. Tuvuze ngo Satani yigira umumarayika wiwe. Wanasema malaika Shetani. Umumarayika wiwe Malaika wa nuru. w'umucyo. Wa nuru. Yigira umumarayika w'umucyo. Antikristo. Umpiga Kristo. Urabona abantu Tafsiri ni watu. bahakana Kristo. Wanampiga Kristo. Bahakana Kristo. Wanamkataa. Mugabo mu buryo buhishije. Ubujyaja. Uficho ya Akemera Kristo. Mugabo akahakana Kristo. lakini anamkatalia moyoni. Mwabyumvise? Mmesikia? Akemera Kristo. Anamkubali. Ariko agahakana Kristo. Lakini anamkataa. Atamemera mu majambo. Winjira mu bikorwa. Anaingia kuhuduma sasa. Ugasanga ntabwo ariko aravuga Kristo. Afanye kazi za Kristo. Agaragara rero Anazidika. yigira mu wa Kristo. Anajifanya kama wa Kristo. Ni ya strategy. Ni ile Yagomba kugaragara yuko akora ibikorwa bidahitse. Oya avuga iby'Imana. Anasemaga mambo ya Abakozi ba Antikristo na watumishi wa bavuga iby'Imana. wanasemaga vya Baririmbira Imana. wanaimbia Mungu. Bavuga ubutumwa bwiza bwa Wanahubiri injili ya Mungu. ikizobakwereka Itazirika. uzosanga kuva
mu kuwa mbere gushika kundi wa mbere Tangu Jumatatu umwaka wose mwaka wote yigisha umugisha gusa anafundisha baraka tu. yigisha umugisha Yuko anafundisha ugiye baraka. kugirwa neza Unaenda kutendwa ugiye vizuri. guhezagirwa Unaenda kubarikiwa. ugiye kuja iburaya Unaenda Ulaya. ugiye gutabagwa Unaenda kusaidia. imana iragukunda Bwana akupenda. imana ni nyamahoro Mungu wa amani. ivyo nivyo Hiyo ni kweli. ariko mwibuke Lakini kumbuka. misiyo ya yesu Mpango wa Yesu yamuzanye ku isi Nimleka hapa duniani. ni uguhindura abantu ni kugeuza watu ngo bajane mu ijuru awabebe mbinguni. iri juru rero Iri juru niryo tubiganira Niryo tunashaka. iyi si rero Dunia. yo kumererwa neza Yapendwa. turayikunda mugabo Yapendwa. si iwacu Lakini hapa- siyo tuzobamo Ipeshe. ibihe n'ibihe Ipeshe. siyo twokwirata Yesu. siyo twokwiruka inyuma Lakini- siyo tworondera ijoro n'umurango Sana. oya Sana. turarikeneye Sana. hari ibintu bidufasha Bitatusaidia. ariko bidufasha Lakini turiko turagenda iwacu tunaenda kwetu. Ya. hano hantu hari haba ijuru canke hari Hapa habisi pako watu wa mbinguni au wa dunia? aha hantu rero Hapa hii fasi. Aha ni hatari. Hapa sasa ni pagumu. ivyisi Mambo ya dunia. Ya dunia vyiza cyane ni mazuri ariko sana. hariho benshi babishize Bana wengine wameacha. nawe warabibonye Nanyi muwaona. bigutakaza umwanya Usipoteze muda wako. urabirondera Ubitafuta. mu gice gitoyi Kwa muda mchache. ariko wibuke yuko Lakini kumbukeni. icyazanye yesu Iliyomleta Yesu. intumbero ya mbere Lengo la kwanza. iyerekwa rya yesu Iwa- umugambi wa yesu Mambo Yesu. ni ukuzobana n'imana Banana ya- ibihe bitazoshira Mungu milele. pawulo yavuze ngo tubaho Sema sisi- iwacu Kwetu sisi. ni mu ijuru Ni mbinguni. kandi icyazanye yesu Iliyomleta Yesu. imisiyo ya yesu Mpango ni Yesu. ugukura abantu mu isi Kuwatoa watu abajana mu ijuru awabebe mbinguni. antikristo rero nawe akura abantu mu ijuru abagumiza hano mu isi Anawapeleka abuza duniani. abantu kuja mu ijuru Anawazuia abereka hano mu isi Anaonesha hano mu isi gusa ya ulimwengu tu. hano mu isi Ya gusa ulimwengu tu. kizokwereka Itakuonesha abakozi ba antikristo watumishi wa mpea Kristo. hazovuga icyaha Hatasema sana. hazovuga kwihana Hatahubiri hazovuga ijambo ryo kwihana hatahubiri neno la wamusambaniwe wewe mzidi. niwihane Eti tu wamubeshiwe wamuregwa we wamurozi we wamwicani we ihane hindukira hera ibyaha Hata dhambi. ivyo ntabikora Hiyo hayasemake aguse. ivyo ntabikorako Hayo hagusaje. ivyo ntabikorako Hayo hawezi gusa. ivyo ntabikorako Hayo hawezi gusa. uko arabizi neza Bwana anajua vizuri. abikozeko Akiyaguseko abantu bazomuvako watu wataenda. nagomba ndabibabwira Natani waambie. nimba mugomba ko ndababwiriza Kama natani waambie. hariyo iwanyu Dunia njoyenu. hariyo muzogumamo Kwa hiyo ndio mtabaki. hariyo muzobanamo Huyo mtaishi. ndatandukanye nawe Ndachitanya na jewe wewe. wacu ni mwijuru Mimi kwangu mbinguni. nzobabwira ivy'ijuru Ndawaambia mambo ya kandi mbinguni. ngomba kuja mu ijuru Na hatani ende kwetu. Haleluya. Amen. kandi umunyabyaha Tena mwizamu. azobona ibara Atapata. kandi umunyabyaha Tena mwizamu. azosha Ataungua. yo Oh. naho yoba madamu wanjye Hata mke wangu huyu. ntiyakora ibyaha bayi bayi Kabisa azohora n'ibyaha atakutana naho baba abahungu bawe hawa vijana wangu bakora ibyaha wakitenda sasa muzoja mu ijuru muzoja muri gehenomu mutenda moto. nta kintu na kimwe nzobafasha Hakuna kitu nta kintu ndawasaidia. na kimwe nzobafasha icyo ndabafasha Kile ni ndawasaidia. ubutumwa ndababwira Ni mahubiri. mugafata ingingo Mukakamata yo guhinduka Wakubadilika. nimutahinduka Musipobadilika. muzorira Mutalia. ndi mu ijuru Mimi niko kwetu. nagomba ndakubarira Nataka nikwambie. ntibabahende Wasiwadanganye. ntibabahende Wasiwadanganye. ntibabahende Wasiwadanganye. tana kako Shetani iko kazini. karazimiza abantu Fanya kwa kupoteza watu. urwego rukomeye cyane Katika hali yao Ntibabahende. iko na wadanganya. Ntibabahende. Wasiwadanganye. isi irahari Dunia ipo. ariko abayisize ni benshi Walioacha ni wengi. kandi bari bafise amafaranga Walikuwa menshi na pesa mingi. bari bafise icyubahiro Walikuwa na bakomeye heshima kubwa. bari bafise uburyo bwinshi Walikuwa na uwezo. barayihevye Waliacha. nagomba ndakubarira isi ntiguhende abadayimoni ntibakwicarikira mu isi ngo bakwereke isi ngo bagufate bakwereke isi ntabwo turari isi turari ijuru abana b'imana abihanye abagororotsi abamenanye na yesu abayihanye bagahindukira turi abana b'imana turi ubwoko bw'imana turi abuzukuru b'aburahamu turi abo yesu yacunguye akabakura muri babo agasesa amaraso yiwe y'igiciro kinini iwacu ni mu ijuru niho twiteze kumukiza wacu azopfa haleluya aho niho twiteze kuzotaha abazoguma mu isi abo ntituri kumwe abiwabo n'isi abo ntituri kumwe abatihana abadahindukira abatarangamiza mu ijuru ngo bamenye umwami azopfa abo ntituri kumwe abo ntituri kumwe bagiye kuzoba mu bihe bigoye by'amagogo iyo ni sitarateji shetani ariko arakoresha iyo ni antikristo
nubwo buryo nyene shetani akubariramo senga ariko ntiwihane ririmba ariko ntiwature ibyaha korera imana ariko ugume kora n'ibyaha iyo ni mpemu ya antikristo iriko iramutwara muri Gehinomu. Iyo ni mpemu ya antikristo, iyo ni mpemu ya antikristo, iyo ni mpemu ya antikristo, iyo ni mpemu ya antikristo. Kandi ibihumbi n'ibihumbi abasinzi n'abasinzi bagiye kwiyora bazokorwa n'isoni aho bazosanga shetani yarababoshe yarabicayeko kubona batamenye ukuri batamenye ukuri batamenye ukuri bazokwitabura ibiribwa ngo hariho bamwe bazopfa bazuke bikangurira ubumaramare bukomeye cyane. Abo ni bande n'abantu batangana ariko barasirimba ariko bararirimba ariko baravuga ubutumwa ntiyashikabira abakozi b'Imana basanga amashengero